tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana nshuti bagenze muko baradukurikirana kuri Vision Talk Media aho uno munsi twagendeye umugwi canke ico twita ishirahamwe TARC21 Umugwaneza aho bariko barakora ibikorwa aho twasanze bariko barandika urwaruka rutandukanye aho twasanze bari mu nteguro z'ibikorwa byabo hamwe n'ivyo rero kuri micro muri kumwe na Claude Hatungimana aho tugiye kuganira mufata agatebe mwicare kugira ngo tuganire kuri binabiriya ufise ico uterera nanje ufise ico nterera kugira ngo bigende neza hamwe n'ivyo rero turabahaye kaze kugira ngo mutuganirire mutwidondore mutubwire mbega TARC21 Umugwaneza niki turabahaye kaze. Murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Violette Irakoze nkaba ndumwe mu barongozi ba TARC21 Umugwaneza. Je nitwa Ndayishimiye Justine nkaba ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza twicaye hano turiko turayaga kubyerekeye igikorwa cacu ca TARC21 Umugwaneza twicaye turi ku murimo w'iki gikorwa. Murakoze cyane tubashimire hamwe n'ivyo rero mugiye kutuganirira TARC21 Umugwaneza n'igikorwa catanguye neza na neza ryari iko kirakora iki kugira ngo abariko baradukurikirana babimenye turabahaye kaze. Murakoze cyane cyambere ka tumanze dushimire na Vision Talk Media yatwakiriye murakoze cyane katwongeye tubashimire. Hama TARC21 Umugwaneza nishira hamwe iyi nteguro turimo ni edition igira gatatu canke evenement igira gatatu ukuvuga ngo tumaze imyaka 3 turiko turinjira mu mwaka wa gatatu dukora iki gikorwa ni gikorwa twatanguye kabisa n'umutima wacu bikunze ukuvuga ngo n'ugwaruka twagiye hamwe turi kumwe n'abavyeyi twagiye hamwe turiyumvira ati mbe ni gute umwana wese yoja kwishuri ni gute wa mwana ari mibarabara canke abuze uburyo yoja kwishuri ca tuja hamwe turiyumvira dusanga muri twebwe natwe aho twageze canke aho tugeze twashikanywe n'abandi twafashijwe n'abandi ca tuja hamwe turavuga ngo reka dutangure igikorwa ariko hamwe nuko hari watugiye imbere aradutangurira imbere kugira ngo dushobora gukora ico gikorwa nawe turamushimira nawe ni Augustin nukuvuga ngo twaravuze iciyumviro cacu tumwereka aho dushaka gushika tumwereka ivyifuzo byacu yemera kubana natwe yemera kudushigikira ari kumwe n'abandi bantu ukuvuga ngo rero uyu mwaka ugira gatatu turiko turategura igikorwa ca Umugwaneza. Murakoze cyane twibarize no muvyeyi hano muvyeyi kugira ngo mwumve ko mwoba muri kino gikorwa kumbure ko mugaragara nk'abantu mufise umutima w'urukundo mufise icyatumye mwobikora nigiki cyabateye kugira ngo mwumve ko mwokwifadikanya n'abandi kugira ngo mugire ico mukoze mufashije mu iterambere ry'igihugu ndetse no kuri bamwe bakeneye ubwo bufasha turabahaye kaze. Mbanze kubashimira cyane ko mwemeye ko tuyaga kuri uyu mwanya cerekera kino gikorwa ca TARC21 Umugwaneza hanyuma igikorwa kiramaze imisi nk'imyaka 3 turiko turagikora hatanguje ivyiyumviro umuntu yatanguye kwiyumvira yuko yofasha nk'abana bimpfuvyi kubagurira vyankenerwa nk'udukaye kugira ngo afashe bajya abavyeyi bahora babafata mu mugongo mu vyerekeye vy'ishure kugira ngo abana nabo ibimpfuvyi ntibahere mu nzira kuko abavyeyi kenshi baragira ikibazo y'abana babuze hageze igihe cyo kugera kw'ishuri nk'umwana w'impfuvyi ataronse umufata mu mugongo kugira ngo aronke amakaye usanga ari ikibazo kitoroshe cyo gituma rero twifatanije n'uyu Mugiraneza yatanguye kino gikorwa turatashe Augustin dufatanije nawe kuri vision yiwe no twabonye natwe tumufate mu mugongo kugira dufatanye hamwe gukora kino gikorwa nuko rero cyatumye kino kintu tugikora kandi ngo tumushigikire nuko twabonye yuko
umutima w'impuhwe ukubona abo bana yuko nabo nyene batoba nk'imfuvyi kandi hari abandi abantu baba bafise uburyo buke buke bashoboye kubafasha, hari n'abafise uburyo bwinshi bashoboye kubafasha. Tuma twabonye ko twobegeranya hamwe kugira nabo bumve yuko bafise abana bavyeyi bashoboye gufata mu mugongo. Murakoze cyane. Twongere tubashimire inshuti bagenze muko muradukurikirana, abashikiye mu kino kiganiro tubamenyeshe ko turi aho twagendeye ikinyamakuru Vision Talk Media cagendeye ishirahamwe TARC21 Umugwaneza, aho bari ku mirimo yabo. Twasanze bari kumwe n'abana batandukanye, bariko barababaza, bariko barakina, baririmba, banezerewe. Hamwe n'ivyo n'ishusho yatweretse ko umutima w'ubuntu ukiriho. Hamwe n'ivyo rero tubibarize, hamwe n'ivyo ni igiki catumye neza na neza, mbega n'uburyo mwari mufise, mbega integuro zanyu aho mukura ivyo bikoresho bigenda gute, ubwo buryo buva hehe, n'abantu mutere bimeze gute? Nimuduhe umuco, turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Hama icambere twavuga coco si kuvuga ngo n'uburyo twari dufise bwinshi, ahubwo icambere nuko ari umutima twagize. Nuko kuvuga ngo twagize umutima nk'uwo natwe muri bamwe bagiriwe, kuko nka jewe akarorero nanje aho ngeze ubu hari abashoboye kumfasha kugira nshobore kugera hano hantu ngeze. Rero nico gituma nanje uwo mutima narawugize, ndavuga ngo gute nanje umwana yoba ari nyuma yanje canke umwana mu kibano nawe yoshobora kuronka ayo mahirwe. Niho kwitura bamwe, turabaganiriza, tubabwira icifuzo cacu, bemera kudushigikira. Hamasi kuvuga ngo n'uburyo ngo bwinshi cane, ariko turazi yuko baravuga ngo isorosoro rigwira iyo rija. No kuvuga ngo dufise abadushigikira muri ivyo 10,000 jewe ndose, 10,000 umuvyeyi aronse, 10,000 uwundi muntu aronse, n'uwundi dushoboye gufata tugashikira nawe akagira ico akoze, akazana ivyo 10,000 vyiwe canke 20,000, nivyo dushira hamwe tugashobora kugura ayo makaye canke ivyo bikoresho vy'ishure kugira ngo uwo mwana ashobore kwiga. Nico gituma nta buryo burebure dufise, ariko ico dufise cambere n'umutima. Muri uwo mutima dufise ngo tugabura canke dushobora kugaburira abo bana ivyo twaronse. Nayo mpamvu uyu mwanya twaje muri kino kiganiro canke kuri no media kugira ngo dushobore gushikanijwe kure. Wewe ubonye ikiganiro, wewe uzokibona no munsi canke uzokibona ejo uri hehe, kugira ngo ushobore kugira ante nawe kuzana ivyo 10,000 vyawe, kuzana ico 1,000 cawe, kuko 1,000 gishobora kugura ikaramu, 10,000 bishobora kugurira amakaye abana babiri, sivyo? Naco gituma turiko n'ubu tubahamagarira aho uri hose, waba uri umunyamahanga, waba uri umurundi, waba sinzi ufise uwo mutima, kaze dufatanye dushobore kugirana gushigikira ibindi bibondo bikeneye kwiga. Hari abana benshi bafise n'abavyeyi ariko batagira ubwo buryo. Ni nayo mpamvu twipfuje kugirana kubashikira imfuvyi, abana bo mwibarabara, abana babayeho nyene bafise ibibazo bitandukanye, kuko turazi ngo muri nosi canke muri iki gihugu twese dufise ibibazo, ariko hari ibibazo bigenda bigizene bisumbana, sivyo? Nayo mpamvu turaguhamagarira wowe uri kuri ikiganiro canke wowe uzokibona, kaze cane wifatanye natwe mu kugirane mu gushigikira bino bibondo, ni kazoza kejo. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe. Hamwe n'ivyo twongere tubibarize, mbega twigeze kumva izina Auguste Turatashe, izina Auguste Turatashe muri no mugwi canke muri rino shirahamwe rivuze iki? Auguste Turatashe ni izina navuga ngo umuvyeyi wa benshi, ni izina rikomeye cyane, kuko niwe muntu wa mbere twashoboye gutura iciyumviro, akacumva, akanyaruka kucumva neza, akemera kudushigikira, akemera kubana natwe mu rugendo. Nico gituma ni izina rikomeye cyane.
hano muri TARC21 Umugwaneza. Yego. Murakoze cyane. Ikibazo tugira twerekeze ku mumama hano aho tugira tumubaze mbega muvyeyi, iyo muriko mwiyumvira kino gikorwa cyo kugira ngo mufashe abandi, muri mwebwe mwiyumva gute? Ndabashimiye kandi ko mwongeye ku kibazo. Hanyuma tuko tuyumvira ibyerekeye bino gikorwa cyatumye tubikora cyane cyane ni umutima w'urukundo, ni umutima wo kumva yuko umuntu wese ari urugingo rwa mugenzi we, ataho kurekerana mu nzira ngo apfire mu nzira, kuko abantu bose ntibanganya uburyo. Babonye yuko ibyo byiyumviye ko twobibandanya kugira tubafate abo bana Ntahonikora, aba bana b'imfuvyi, kuko urashoboye kuba utari imfuvyi ariko ukaba imfuvyi hejuru y'ubukene, ukabura icyo wofata n'icyo wokora hejuru y'ubukene, ariko utari imfuvyi kandi ufise ababyeyi bakwiye. Nicyo gituma rero kino gikorwa cyacu twashaka yuko tubandanya kabisa kikazamura abandi bose bakenye cyane, bari munsi y'abandi cyane, badashoboye kuronka n'ikaye. Umwana ugasanga ari mwibarabara, yabuze umwana amaze indwi yose atatonda ku ishure, hejuru kubura ikaramu, hejuru y'amakaye, hejuru y'ibihumbi 2 bamusabye ku ishure. Twashaka yuko n'umwana yabuze ibihumbi 5 bamutumye ku ishure akamara indwi yose, nyina we asigane inzu y'abavyeyi, kuko ibihumbi 2 ko twese twamufata mugongo akabandanya ishure, nawe akazoshika ku rugero yaho nawe nyene azofasha abandi, akagira cyo azokwimarira mu buzima bwiwe. Murakoze cyane. Nshuti bagenzi, twongere tubibutse ko turi ari kinyamakuru Vision Talk Media, aho turiko turaganira hamwe n'ikigo canke ico twokwita ishira hamwe risanzwe ririko rirafasha imfuvyi, abapfakazi ndetse abo bose Ntahonikora bivanye mu buryo bwabo ubw'umuntu wese ashobora gutanga, nkuko bariko barabitubwira. Ico batubwira ngo ufise ibihumbi 10, ufise ibihumbi 5 yazane kugira ngo hagire uwubera umuco, hagire uwubera urugingo. Ndetse twumvise ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimwagiranira urukundo niho bizogaragara ko murabigishwa ba Kristo. Hamwe n'ivyo rero mwe muriko twumva mugira ico muterereye kugira ngo ndetse tugira ico dufashije mu gihugu cacu, tugira ico dufashije mu iterambere ryacu. Akabazo ndakerekeza ku basanzwe baserukira irishira hamwe. Ni giki muri mwebwe muriko murategura? Mbega uno mwanya tuko turavugana, abo bana mubafasha amakaye, mufasha abana gusa b'imfuvyi canke murafasha n'abandi batandukanye, mufasha biga gusa? Bimeze gute? Turabahaye kaze. Murakoze cyane. Hama ico turiko turategura muri uno mwanya, turiko turategura edition canke evenement igira 3, aho turiko turashira hamwe uburyo kugira ngo dushobore kuzobahereza ibyo dusanzwe tubahereza, ibikoresho by'ishuri. Ariko si ibyo gusa dusanzwe tubafasha na minervare. Turashaka yuko uyu mwaka tugira, kuko hari abana benshi go baronka ivyo bikoresho by'ishuri ariko minervare bikanka, amahera y'ishuri bikanka. Nayo mpamvu uyu mwaka tugomba kugira kubafasha na minervare. Ariko hari n'ikindi, hari umwana ashobora gusiba ku ishuri bivanye n'iki, nuko atafunguye. Turabizi ko amavuga ngo hakora monde, n'ivyakora monde. Ntomara iminsi ngaho utafunguye hama ngo ushobora kuja ku ishuri ngo wige bikunde. Nayo mpamvu hari ikintu tugomba gutangura uyu mwaka cyo kugira cyo kubashika ko no mu mihana yabo tukamenya ati mbe babayeho gute, mbe barafungura, mbe bigenda gute. Ico kintu nico naco turiko turagerageza dutegura mu buryo dufise, mu buryo turiko turasaba. Ego uyu mwaka twibaza yuko bizogenda neza, kuko hari abana benshi twagiye tuganira impamvu usanga ku ishuri badatonda, impamvu usanga ku ishuri bayoberwa. Nico barakituganije ko umwana ahubwira ati je sinja ku ishuri ku mpamvu yuko maze iminsi nafungura, canke nabuze minervare, canke nabuze uniforme. No mpamvu ibyo byose biri mu byo uyu mwaka tugomba gukora. Ego murakoze. Murakoze cyane. Tongera tubabaza mukiraho nyene
mu kigo canke mwishirahamwe TARC21 Umugwaneza ubu uye neza neza musanzwe muriko murafasha abana bangana gute? Ubisanzwe ubu kuri liste tugeze ku bana bashika kuri 35 nibo dufise, nibo muri imyaka 3 bose twakurikiranye dufasha ibikoresho by'ishuri bigenda bitandukanye. Yego muri uwo mwanya no kuvuga ngo turi kuri ku banyeshuri 35 tuko turakurikirana. Murakoze cyane. Twizere ko mu nteguro yanyu mwatubwiye ibikorwa byinshi muri ko murakora, ko ariko baradukurikirana n'igiki mubasaba, kuba ariko baradukurikirana barahatandukanye, kumbure aba diaspora, abari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari muri Afrika ndetse n'abari ku mugabane wa Buraya. Nigiki muri ko murabamenyesha canke nigiki mushobora kubasaba kugira ngo kumbura umwe wese agira icyo ashoboye gufasha bivanye icyo ashoboye? Turabahaye kaze. Ico turiko turasaba abari i Burundi, abari mu mahanga, abari muri diaspora, turabasaba ngo kaze mudufashe, kaze mudushigikire muri iki gikorwa. Kuri bike Imana yaguhezagije, ba umugisha wundi muntu, ba urugingo rwa mugenzi wawe, ko turazi ngo ukuboko ngo kugira ngo gutanga ngo kwama kuri hejuru y'ukuboko gufasha gusaba. Niyo mpamvu turaguhamagarira wowe, ntuvuge ngo sindi mu diaspora, ntuvuge ngo ntaco mfise, ariko muri uwo mutima nyene ibihumbi 5 birashobora kugira, birashobora gufasha umwana akiga, birashobora gutuma umwana agera kure kubw'ibihumbi 5 watanze. Niyo mpamvu turabahamagarira cyane, kaze muri iki gice cya gatatu yitwa Zemedise. Turashaka kubona benshi badushigikira, turashaka kubona abari mu mahanga, turabakunda cyane. Niyo mpamvu turabahamagara cyane, muze mudufashe, mudushigikire. Yego murakoze cyane. Muvyeyi wacu nawe yogica jewe nasaba muri TARC21 nuko bodushigikira abanyamahanga, abantu bafise umutima w'urukundo, bakadufata mu mugongo kugira ngo dufashe bano bana. Kenshi usanga n'umwana agera ni ku ishuri yabuze n'isabune yo kumesa, ugasanga umwana agenda mu mpuzu zatabaguritse, ugasanga umwana n'amaguru ntacoga, umwana ugasanga n'ibirato ntabyafise. Byinshi cyane nuko rero abantu bose bumva kino gikorwa turiko ko burufata mu mugongo kugira ngo bana tubagiriye neza, nabo nyene baronka agasabune wo kumesa, bambare uniforme itagase nk'abandi, bambara karato nk'abandi. Hanyuma ari ibikorwa tubandanye bishobotse n'imfungurwa tubafungurira, biba byiza cyane kugira umwana azagenda ku ishure afunguye. Ico gikorwa cyoba cyiza cyane kandi n'Imana yo mwijuru nezega kandi kabahezagira abo bantu bose boyumva ko kamo bakadufata mu mugongo kugira kibandanye. Murakoze cyane, twongere tubashimire. Tubabaza akabazo ka nyuma turiko turugara, hamwe n'ivyo abokenera kubaronka, abokenera kugira ico bafashije neza na neza bo batora gute? Turabahaye kaze. Okay. Twavuga ko aboshaka kudushigikira canke aboshaka kugira ico babajije nk'ikindi kibazo kuba tutishuye muri iki nuze muri iganiro, boshobora kutwandikira ama contact yacu baza kuyashira ko munsi mu kiganiro. Yego murakoze cyane. Kongere tubashimire nshuti bagenzi, twagize ibakwe ryo kuganira n'umwe mu bana basanzwe bariko barafashwa na n'ikigo canke ishirahamwe TARC21 Umugwaneza. Hamwe n'ivyo rero tugiye kuganira n'umwana umwe ari mu basanzwe bafasha, bamaze ndetse imyaka 3 ariko barafasha. Turaguhaye kaze. Murakoze kumikaze nkuko mumbona, ndi umwana umwe mu basanzwe bafashwa n'ishirahamwe TARC21 Umugwaneza. Nanje nkuko mumbona ngaha maze imyaka 3 ndiko ndafashwa n'iryo shirahamwe guhera mu wa 5 fashwa n'ico kigo. Murakoze. Urakoze cyane. Mbega n'igiki mubona bariko barabafasha
muri rino shirahamwe nk'umwe mu bariko barafashwa kuva n'akahe karusho umaze kubona kuva utanguye gufashwa no kugera uno munsi? Aravuga ati nk'akarusho no wamaze kubona kuva batangura kumfasha jewe nuko niga tangorane ni degemvya ibintu vy'amainstruments yo kw'ishure baramfasha nkaronka ku buntu, abavyeyi bagahangayikishwa n'imfungurwa vyonyene no kwambara. Murakoze. Hamwe n'ivyo nibaza ko uri umwe mu bamaze gufashwa canke bariko barafashwa. None nigiki nk'umwe waserukiye abana bariko barafashwa ushimira kino kigo canke rino shirahamwe TARC21 Umugwaneza, niki ushima? Ico noshima jewe nuko noshima yuko boba bamaze kudufasha abatari bake, nkongera nsaba kandi yuko babandanya bafasha n'abandi, kuko sitwe twenyene twoba novuga ati tumerewe nabi. Mwarakoze kuba baradufashije tukagera aho tugeze ubu, nkaba nifuza yuko babandanya bafasha n'abandi batari twebwe, natwe tugiriyemwo nk'abandi. Hama murakoze. Okay, tugushimire cyane. Hamwe n'ivyo turiko turarangiza, wewe kubwawe nabo waserukiye, nikihe kintu mushobora gusaba abandi bariko baradukurikirana? Hano turi mu kiganiro c'ikinyamakuru Vision Talk Media. Nigiki ushobora gusaba abariko baradukurikirana? Kumbure twibaza ko abariko barabafasha bonyene ntibokwishoboza. Nigiki rero usaba abariko baradukurikirana? Nka jewe nk'uriko arafashwa n'iryo shirahamwe TARC21 Umugwaneza, nuko nosaba ariko baradukurikirana ko botera inkunga abo bandi, kuko umutwe umwe ntiwigira inama, nuko bofasha abo bandi, kuko umuntu umwe ntiyoshobora kwifasha ibindi bintu byose ari umwe wenyene. Nuko nosaba imfashanyo bakadufasha n'abandi. Murakoze. Murakoze cyane, tubashimire inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana, aho twariko turaganira n'umwe mu gwaruka canke mu bana basanzwe imfuvyi Ntahonikora, basanzwe bariko barafashwa n'iki kigo canke ishirahamwe TARC21 Umugwaneza. Rero tubashimire cyane, tubipfuriza amahoro y'Imana, tubipfuriza kumva kamo abana bariko barabatera, abasanzwe baserukira iki kigo babateye kugira ngo mugire ico mushigikira. Tubipfuriza amahoro y'Imana. Twariko turavugana nande Giraneza TV. Tubashimire cyane inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media, aho twari twagendeye ishirahamwe TARC21 Umugwaneza, aho bariko batuganira ibikorwa vyabo, bariko batubwira ibinabiriya ivyo bariko barakora mw'iterambere kugira ngo bagire muri wa mugambi fasha nawe warafashijwe, muri wa mugambi wa mutima w'Imana, bimwe Imana idusaba, aho bariko baratuganirira batubwira ibikorwa basanzwe bariko barakora. Ufise ico ushobora gukora, nanje ufise ico nshobora gukora kugira ngo dushikare kugira uwabo tubereye umugisha. Hamwe n'ivyo rero ico tubahamagarira nka Vision Talk Media, tubahamagara kugira ngo duterere mw'iterambere, duterere tugire umutima w'Imana kugira ngo tugire ico dufashije, tugire nico tuzokwirata imbere y'Imana. Hamwe n'ivyo rero kuri mikro yari jewe Hatungimana Claude. Violette irakoze. Ndayishimiye Justine. Tubashimire cyane, tubipfuriza amahoro y'Imana, umugisha, kugubwa neza, amahera n'amafaranga ndetse n'amahoro bisangwe iwanyu. Murakoze cyane. No musi n'umusi udasanzwe, aho twariko turaganira, aho twari turi muri 3e evenement canke 3e edition, aho twariko turaganira n'abana dusanzwe dufasha biciye mw'ishirahamwe TARC21 Umugwaneza. Uno musi rero niho twagiriwe ibakwe ryo kuganira n'abana dusanzwe bahurikiye muri uwo mugwi basanzwe bafasha imfuvyi n'abapfakazi. Hamwe n'ivyo rero niho dugiye kuganira, twaganiye n'abana batandukanye, aho twariko turamenya mbega baramenye ku ishure, dusanzwe tubakurikirana ndetse mu mirimo ya misi yose, tugashika ku mashure yabo, aho tumenya nigiki ingorane umwana ahura nazo, nigiki kiriko kimubera intambamye kugira ngo yige amashure yiwe ntahave bimusamaza. Hamwe n'ivyo rero kuri mikro muri kumwe na Hatungimana Claude, ari wasanze aserukira ikigo TARC21
umugwaneza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo byose tubifashijemwo n'umuvizionere wacu mwiza ndetse umukozi w'Imana umukunzi asanzwe ari we arongoye TARC21 Umugwaneza ari we yitwa Turatashe Auguste. No musi rero niho twariko turaganira n'abo bana batwereka amanota yabo, batwereka ndetse tunabaganiriza tugira encadrement yabo mu ncamake. No musi byari bikorwa bidasanzwe aho twariko turaganira n'ugwaruka turirimba turyoherwa tubereka umutima w'urukundo. Kumbure umutima w'urukundo hari abawukeneye, hari abakeneye kubona ko babone ubufasha bw'uwundi muntu buje ku bugengo bwiwe, babone ikiganiro umuntu ashobora kumuha ikibanza ciyo. Hamwe n'ivyo rero nkuko muriko muravyumva dusanzwe turiko turakora kugira ngo tugire ico dufashije mu gihugu cacu, tugire ico dufashije mu kibano, tugire ico dufashije aha na hariya. Vyariko birabera mu Kanyosha quartier Kajiji aho twariko twabakoranije kugira ngo dusanzwe duhurira kugira ngo tuganire utunaturiye. Rero ico tubasaba nshuti bagenzi ko muradukurikirana, kino kigo nta bushobozi dufise dushobora kugira ngo tuko turafasha abantu bose, ariko ni wa mutima w'urukundo umwe wese twagiye hamwe kugira ngo ufise amajana 500 ayatange, ufise 1000 agitange kugira ngo tugire ico dufashije. Nawe turaguhamagarira mwene data ufise ico ushobora gufasha. Amahera amajana 500 arakenewe kugira ngo ugire ico ufashije. Amahera 1000 ufise udukanda mbiri ushobora gufashisha umwana, urashobora kutuzana, urahawe ikaze kugira ngo tukwereke abo uhaye urafasha. Umwe wese ashobore gufasha uwo ahaye arabona, si ibintu vyirementanya. Ushobora kuzokwishikira ku kivi ukabona buri kurafasha kugira ngo wumve ko uhaye ufasha mu bintu vy'umuco. Rero turaguhaye kaze ufise ico baragufasha. Turahaye kaze abari muri diaspora, abari mu bihugu vya Buraya, abari mu gihugu cyacu cyacu Burundi, abari muri Afrika yacu, ndetse umwe wese ashobora kugira icyo afasha kugira ngo aze afashe. Umwe wese ashobore kugira ikivi adugije. Hamwe n'ivyo rero ko turabashimira, twongere tubashimira ku kigoro mugiye kugira. Twizere ko mugiye kudufasha ino abumvise ino message yacu canke abumvise kino gikorwa cacu. Turaguhaye kaze, imiryango iruguruye, nimero za telefone ziriko ngaho oyu ukeneye info ikwiye kugira ngo atuganirize aje, ndetse aje no mu mugwi muri groupe isanzwe ariyo itunganirizwamwo ibikorwa vya TARC21 Umugwaneza. Rero tubashimire cyane kubagiye kumva kano kamo kacu, tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Abagiye kugira ico mukora tubashimire cyane, n'abandi muriko muravyimvira murahawe kaze kugira ngo mwumve indonido y'ibi bikorwa byo turiko turakora. Hamwe n'ivyo rero naserutse hano ku gatwe, ndetse ijambo ni jewe, ijwi ni jewe, ariko wantumye ni umurongozi wacu TARC asanzwe arongoye 21 Umugwaneza, ari we yadutumye kugira ngo tuze dushike hano. Yafatiwe n'ayandi mabanga kugira ngo tugire ico dushikirije abariko baradukurikirana. Turabahaye kaze rero kugira ngo mugire ico muterereye. Amajana 500 yawe yobera umugisha uwundi, 1000 cawe cobera umugisha uwundi, ejo ukagira ico uzirata. Hamwe n'ivyo rero kuri microphone yari Claude Hatungimana, yariko arabaganiriza, asanzwe aserukira kino rino shira hamwe TARC21 Umugwaneza. Turabashimiye cyane, tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza, amahoro n'amafaranga bibe ku bugingo bwanyu. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.